ndabaramukije mwebwe mwese muteze amatwi ntako muri kumukurikira ibiganiro bya televiziyo Isanganiro turi kwigenekerezo rya 31 mukakaro n'umwanya wo kubashikiriza amakuru mu rurimi rw'ikirundi amakuru y'uno munsi tuyahera kuri zino ngingo nkuru zikurikira. Abanyeshuri ngo barafise uruhara runini mu kugwanya urudandazwa rw'abantu. Ibi bishikirizwa na Maître Jacques Nshimirimana ajejwe igisata cyo gushira imbere agateka kazi na muntu ni mu CNDH no mu w'igihugu ujejwe agateka kazi na muntu hari mu ruganda rwatunganijwe kuri uyu wa gatandatu mu ntumbero yo kurabira hamwe uruhara rw'abanyeshuri mu kugwanya urudandazwa rw'abantu. Aborozi bo ku mitumba imimwe yo muri commune Gisozi turi hariya mu ntara ya Mwarongo bariteguriye gushira mu ngiro itegeko ritunganya ubworozi bwo mu mpongore. Abo borozi ariko bakavuga ko hakiriho intambamyi zimwe zo gukura mu nzira. Nayo hariya mu ntara ya Karusi ubukene mu miryango imimwe y'abatwa ngo nimwe mu ntambamyi ituma iyo miryango y'abatwa idakurikiza amabwirizwa yo kwikingira ikiza ca COVID-19. Izi nizo ngingo nkuru zano makuru mu kanya turatandukira inkuru imwe ukwayo. Reka twongere tubahe ikaze murano makuru. Abanyeshuri barafise uruhara runini mu kugwanya urudandazwa rw'abantu. Ibi byashikirijwe na Maître Jacques Nshimirimana ajejwe igisata cyo gushira imbere agateka kazi na muntu mu mugwi CNDH no mu w'igihugu ujejwe agateka kazi na muntu. Ivyo bikaba byashikirijwe mu ruganda rwatunganijwe kuri uyu wa gatandatu mu ntumbero yo kurabira hamwe uruhara rw'abanyeshuri mu kwirinda no kugwanya urudandazwa rw'abantu. Ni inkuru tubaza Nicole Nininazwe na Jerome Ndayishimiye. Iryo himiriza ryatunganijwe n'umugwi w'igihugu wigenga mu makaminuza 11 yo mu gihugu aho hahanahanywe ivyumviro vyo kugwanya urudandazwa rw'abantu. Ngugwaruka rurongoye abandi ni igikoresho gikomeye mu ituzwa ry'urudandazwa rw'abantu nk'uko ujejwe igisata cyo gushira imbere agateka ka muntu mu mugwi CNDH Maître Jacques Nshimirimana bisigura. Twashimye gutumira abarongoye abandi mu banyeshuri ba kaminuza kugira ngo tuganire kubijanye n'urudandazwa rw'abantu, kubera ko bwa mbere bwo tuzi yuko ari ndongozi bari imbere y'abandi banyeshuri. Ubwa kabiri no kubera ko muri abo baserukira harimwo abahora bashikirwa canke aboshobora gushikirwa nico caha c'urudandazwa rw'abantu. Ubugira gatatu no kubera ko umugwi w'igihugu ujejwe atakazi na muntu abonye yuko abanyeshuri muri kaminuza bafise uruhara rukomeye cyane mu guhimiriza. Ubwa kane no kubera ko abo banyeshuri bo muri za kaminuza babara abantu bari imbere y'abandi mu bijanye n'ivy'ubwenge, bategerezwa kuba karorero, ibi bakabimenya bakamenya yuko ari icaha mpuzamakungu, ari icaha gikomeye cyane, iki caha cyo kudandaza abantu, kugira ngo babigire ko n'ubushakashatsi. Ngo umuntu yarakwiye kugira amatoza yimbitse imbere y'ikujanwa gukorera mu bihugu vyo hanze kugira yirinda abakora icaha cyo kudandaza abantu, bivugwa n'umwe mu baserukiye abanyeshuri muri kaminuza. Irihimiriza rijanye n'urudandazwa rw'abantu ryatunguye byinshi mu twereka yuko hari abantu bivanye n'ingorane z'ubukene canke ingorane zivanye no kutamenya cyane ku bana babigeme canke abagore. Hariho ibintu bashobora kwemera cyane nk'ibintu byo kwemera ubuzi mu bihugu bimwe bitandukanye byo mu isi, bituma batamenya neza iyo bagiye, hama bakaca baheza bari mu ngorane zo gufatwa nabi. Nk'userukira abanyeshuri kuri kaminuza nigako ni kubamenyesha yuko hariho amabi bamwe batanazi yuko ari amabi canke batazi inkomoko yayo, ashobora kubakurikirana mu gihe bafashe decision batabanje gutohoza neza iyo bagiye canke ico bagiye gukora. Ujejwe igisata cyo gushira imbere agateka kazi na muntu mu CNDH ahamagarira abarundi bose na cane ugwaruka kugwanya urwo rudandazwa kuko atari igikorwa ca leta gusa.
tukiri muri ico gisata nyene c'agateka ka zina muntu leta zunze ubumwe za Amerika ngo zirashima intambwe igihugu c'u Burundi kigeze ko mu kurwanya urudandazwa rw'abantu. Ivyo bishikirizwa na Melanie Agent aserukira ico gihugu ca leta zunze ubumwe za Amerika hano mu Burundi. Melanie Agent agahamagarira makungu gushigikira utwo twigoro twa leta y'u Burundi. Dukurikire uwo aserukira leta zunze ubumwe za Amerika hano mu Burundi agasubirwamo mu Kirundi na mugenzi wacu Oda Ndayishimiye. Aujourd'hui, nous rendons hommage au gouvernement du Burundi en coopération avec ses partenaires pour ses efforts dans la lutte contre la traite des personnes et leurs avancées concrètes. Uno musi turashimira leta y'u Burundi ifadikanije nabo bifashanya kutwigoro tujanye no kurwanya urudandazwa rw'abantu na cane cane ku ntambwe bwateye mu guteza imbere neza yo Murundi. Ni ryambere mu myaka 6 leta ya Amerika yasanze leta y'u Burundi yarateye intambwe iboneka mu kurwanya urudandazwa rukorerwa abantu. Icegeranyo c'umwaka w'ibihumbi 2020 ushira uw'ibihumbi 2021 casohowe na leta ya Amerika. Leta zunze ubumwe za Amerika zariboneye vyakozwe na leta y'u Burundi muri ico gisata mu kubuha ikibanza ciza. Leta y'u Burundi yaragwije bimwe biboneka amatohoza no gukurikirana abagirizwa urudandazwa rw'abantu, iraheza irafasha n'abakorewe urwo rudandazwa. Ni ryambere muri no myaka 6 iheze. Dutegerezwa kubandanya kuri uwo muvuduko ntitudende bukigwe. Ngibi bimwe mu vyokorwa muri iyo ntumbero. Kongereza uburyo bwo kurwanya urudandazwa rw'abantu mu mafaranga leta ikoresha ku mwaka, kurushiriza inguvu mu gukora amatohoza, gukurikirana no guhana abagiriwe urudandazwa rw'abantu, hamwe no kwagura inzego zo gukingira no gufasha abakorewe ayo mabi. Les trafiquants et l'expansion des services de protection et d'orientation des victimes. Tubandanye nano mu makuru mu gisata c'ubworozi. Aborozi bo ku mitumba imwe yo muri commune ya Gisozi turi hariya mu ntara ya Mwaro ngo bariteguriye gushira mu ngiro itegeko ritunganya ibijanye n'ubworozi bwo mu mpongore, ariko bakavuga ko iyo myiteguro idashemeye gose. Urongoye igisata c'uburimyi n'ubworozi aho mu ntara ya Mwaro aremera ko hari ibikibuze, ariko akavuga ko hari n'ibindi bimaze gutorerwa umuti. Lidiga Himbare na Bertier Mugiraneza. Turi ku mutumba Gitare komine Gisozi nko ku birometero 3 uvuye ku mugwa mukuru w'intara ya Mwaro. Uyu mworozi twasanze ku muhaniwe avuga ko yiteguriye umugambi wo kororera mu ruhongore mu kuri mu bwatsi bw'ibitungwa. Uwo mugambi turawuzi, tubaze ko ni umugambi w'igihugu. Twarumvise ko igenekezo rya 4 z'ukwezi kw'icumi uwo mugambi utazosubira inyuma ari ntabanduka. Twe amatiribisa kuma ariho ku miserege hose usanga bahateye ubwatsi. Turafise imbuto za tibisako muri mibingo, izo zirahari. Abandi twagendeye n'aborozi bo ku mutumba Gisozi nko ku metero 800 uvuye ku ikomine Gisozi basanzwe baratanguye kororera mu nkongore. Baratubwira ngene biteguye umugambi wo kubandanya bororera mu nkongore. Ari umwankaderere yaza kubitubarira kandi twaradimye ubwatsi, ariko naho twifise imigambi yo kuzishyira mu nzu urumva ntituhindura ibyo leta yagize. Turatera ubwatsi ku miserege n'ahandi turatera buke buke harimye ku bibe nk'umuserege. Ingingo turayiteguriye mugabo ni igikorwa kitoroshe. Twisunze hatoyi hariho ubwatsi twarabuteye, kumenya ko zizohaga naho ngirango tuzobimenya bigiye mu ngiro. Naho abo borozi biteguriye uwo mugambi wo korora mu mpongore intambamyizo ngo ntizibuze. Si nguvu zabo zigutunga izinzu ka wamana umuganga gitondo wivuye uyipimye ku mugoroba uko saa sita uko urumva ni societe uwo muganga atiza guhembwa. Mugabo rero turi ku rugero twese gukuronka impembo yabo baganga yisunze icyari ku mwuga wiwe. Ikiye amakenga hari gusa nuko aho tubutera nibaza ko amatongo ari mato. Urabona ko uwo murindi uko abantu bagwiriye ari benshi, isi ndimwe amabona ko igumikeya. Rero umugambi twe turabumva, ubwatsi turabufise turaburima, ariko tubima ku miseregi kugira dusigaze aho turima kugira dutonga umuryango.
kuri ayo makenga y'abo borozi Nzokirantevye Libert umuyobozi w'ibiro vy'intara ajejwe uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Mwaro avuga ko hari umugambi wo kugwiza imbuto z'ubwatsi bw'ibitungwa. Siturisakumu gusa kuko turafise imbingo turafise ubwatsi bwitwa setariya hariho n'ivyatsi biri muri izabu ivyo byose biriko biragwizwa kugira ngo abene gihugu bashobore kugwiza imfungurwa z'ibitungwa ku rugero ruhagije. Ariko nawe nyene asaba ko hogwizwa abahinga bagwiza imbuto zo kwimisha ku nshinge kuko ngo ari bake muri iyo ntara. Ikiboneka gushika ubu ibitungwa biracatembera ku misozi y'amakumi namwe ageze intara ya Mwaro mu gihe itegeko ryo korora mu mpongore rizotangwa kuja mu ngiro igenekerezo rya 4 ukwezi kw'icumi uyu mwaka wa 2021. Mu gisata c'imibano hamwe n'amagara y'abantu ubukene ngo nimwe mu ntambamyi ituma imiryango y'abatwa itikingira uko bikwiye ikiza ca COVID-19 ivyo bishikirizwa n'imiryango y'abatwa ya hariya mu gacimbiri ka Shanga ni mu ntara Turi ku gacimbira itaba ku musozi Shanga muri komine Buhiga mu ntara ya Karusi ahaba imiryango y'abatwa aho babukwa bonyene kubumba inkono nico gikorwa kibeshejeho iyo miryango mu gihe havugwa ibijanye n'ikiza ca COVID-19 kw'isi yose iyo miryango y'abatwa yikingira gute ico kiza. Ku nyigisho baduhaye inyigisho z'uko twokaraba amazi meza n'isabune hanyuma iyo hageze gufungura abana tukabakarabya bakagira iminwe myiza jewe agasabuni ntakoshoboye kuronka ko ndi n'imfuvyi n'abana n'imfuvyi ariko jewe agasabuni barakaraba nk'uko nyene Imana yonyene nitwikingiye. Esperance Ndayishimiye afise imyaka 25 akaba afise umwana umwe nawe nuko nyene abibona. Rona nk'ijya mbere z'iryo sabune z'ubururu twazigura 105 muri ico gihe babihimiriza ariko ubu yigeze kuri 325. Sinzotuma Matayo numutama w'imyaka 65 akaba ari waserukira iyo miryango y'abatwa aremeza ko iyo miryango ikumigwa na cane hageze mu mahimiriza yo kwiga kwikingira ico kiza eka mbere avuga ko atabikoresho vyo kwikingira ico kiza bafise kuko nivyo twumva vyinshi tuvyumva kuri mwebwe abanyesha makuru mugabo mu nzego z'igihugu twebwe nta mukuru w'umutumba dushikira ati mwebwe muragira iki nta chef de zone adushikira ngo timwebwe muragira iki nta mustanteri wacu azavuga ati mwebwe mwabatwamwe murakora kugira mwikingire coronavirus. Ivyo biruko mu gihe agace ka kabiri k'amasezerano mpuzamakungu ajanye no gukingira abantu n'ubwoko bw'inkehwa yemejwe mu 1989 kavuga ko guteza imbere imibereho yabo harimo ibijanye n'amagara y'abantu n'indero bitegerezwa gushigwa imbere mu migambi y'iterambere y'ibihugu canke uburere babayemwo. Mu gisata cyo kwinonora imitsi hatunganijwe kuri uyu wa gatandatu hariya mu ntara ya Ngozi ihiganwa ry'abanonotsi ariryo atletisme mu rurimi rw'ifaransa iri naryo rikaba ryahuje abanyeshuri baserukira amakaminuza atandukanye hano mu gihugu cy'u Burundi yaba yigenga canke aya leta. Ku makaminuza harenga 50 hari mu Burundi 11 gusa niyo yashoboye kwitaba iryo higanwa. Icegera c'urongoye iryo higanwa akaba yamenyesheje ko abazoba bambere bazoca baserukira igihugu c'u Burundi mu yandi mahiganwa azotunganywa ku rwego rwa karere ka Afrika y'ubuseruko. Salvatore Gashaka akavuga ko ndetse aya mahiganwa ya nyuma azoca bera muri kimwe mu bihugu vya kano karere ka Afrika y'ubuseruko ariko ko ano mahiganwa ashobora kuzoteba bivuye kwirandagata gikiza ca COVID-19. Ni na hano rero duciye turangiriza ano makuru yo kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 31 mukakaro. Reka dushimire mwe mwese mariko muradukurikira. Shimire kandi bagenzi banje bo muri radio television Isanganiro bamfashije kwegeranya ano makuru ahanje reka ndabifurize kubandanya mugira ibihe vyiza.